Bakunzi b'ikiganiro umuntu muzima twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu amahoro y'Imana abane namwe. Reka tunakengurukire n'abantu bafasha kanya kuza kudutega yompi Imana bibahezagirire. Uno musi rero turigana turayaga ku kiganiro kivuga ngo kwemera uwo mubakanye. Kwemera uwo mubakanye kuva na kera mu migambi w'Imana ntibirimwo yuko umuntu abana n'umuntu atamwiyumvamwo atamushaka oya, ahubwo Imana ishaka abantu babana n'ukunda wowe wiyumvamwo, kandi Imana igashaka yuko babana akaramata. Icyatumye Imana ivuga ngo abantu babana akaramata no kubera iki? Nuko yarizi yuko mu misi y'imperuka hazoba abantu bagoye, abantu ngo bazoba bikunda badakunda nababo. Ivyo rero biragaragara muri iyi misi y'imperuka. Usomye mu gitabo c'abashakashatsi igitabo citwa Itinéraire du couple, umuntu uvuga ngo ni umudokiteri en psychologie yitwa Juliana Melgosa, hari ico yanditse avuga ku bijanye n'imisi y'imperuka ko hazoba harimo ugutandukana kwinshi bivaye no ku rukundo rwa benshi ruzoba rwatimvye. Reka rero uno musi tubanze turabe ico twovugana ku bijanye n'ingo zacu. Ingo zacu rero mu bisanzwe Imana yazishizeho izifitiye umugambi. Yabonye yuko mu misi y'imperuka ibintu bizohinduka, abantu bagaryarukana, abantu bakankana. Namwe murabona yuko to ya divorce ubu irenze par rapport igihe ca kera. Kera umuntu nawe yamukubita nawe yamugirira gute, yavyuka amushuriza amazi akamusanga imbere y'inzu. Ariko ubu siko bimeze, ahubwo abantu bonyene basigaye bisabira gutandukana, cyane ko no mu bihugu biteye imbere ho bageze kugwego yuko aribo bisabira avuga ngo tuzokundana amezi 3, tuzokundana amezi 6, inyuma y'amezi 3 tuzotandukana. Ivyo rero ntabwo ari umugambi w'Imana, ahubwo bigaragaza ko uba utemeye uwo mwubakanye. Cyo gituma Imana izashaka kwemera uwo twubakanye, kandi ikanavuga yuko izo nzira zasivye zo mu misi y'imperuka zigomba gusiburwa. Dusoma ijambo ry'Imana muri Yesaya 58 umurongo wa 12, tugomba kwifisha ijambo ry'Imana kuko ingo zashizeho n'Imana. Haravuze ngo kandi ahari imisaka kera hazosubira kubakwa, bazokubakwa ku matanguriro yariho mu bihe vya kera, kandi uzokwitwa uwica ibirengero nusibura inzira zija mu ngo. Imana yabwiye icyubahiro. Murumva neza ngaho ijambo ry'Imana ritubwiye yuko inzira zija mu ngo zizosiburwa. Iyo bavuze ngo usiburwa ni ikintu kiba cyarasivye, ni ikintu kiba cyarononekaye, hagasiba hakadibishakara imyanda myinshi. Iyo bavuze ngo gusiburwa urumva nantu hasivye, mugabo opa hava hari inzira. Bivuga ngo kera hari inzira mugo harasiba bivaye n'ibi byo mu misi y'imperuka. Tumaze gusoma vyinshi byo gukunda isi, byo gukunda amahera, byo kudakunda abandi, byo kurenga ibigo, ibyo byose byasivye inzira. None ijambo ry'Imana muri Yesaya yatubwiye ngo birasaba ko izo nzira zasibwe noneho zigira gute, zisiburwa. Mu gusiburwa rero kimwe mu bizisiburwa twashatse kwigana no munsi ni kijanye nuko ingo zigomba gutunganywa, umuntu akemera uwo bubakanye, akamunezerererwa, akamwishimira, ataravye hanze, ataravye abandi, ataravye uko ameze, ataravye uko yabaye, kuko niyi si turimo igende duhindagura. Kubera iki none umuntu asabwa kwemera uwo bubakanye? Mbega nibiki urabira ko umuntu mubakanye umwemera? Ikigaragaza ko umwemera niki? Abantu benshi bimvura ngo barabemera, ngo barabakunda, ariko hari ibintu bigera ku 10 bigaragaza neza yuko umwemeye. Icyambere ni ukumukunda uko ari kose. Abantu benshi ntabwo bakunda abantu, ahubwo bakunda ibintu. Ugasanga umuntu murabana mugabo yagukunze kubera amafaranga, ugasanga umuntu murabana mugabo yagukunze kubera amashuri, ugasanga murabana yakunze ibisusu, ugasanga murabana yakunze ibindi bintu, umuryango wanyu yakunze amenyo, yakunze umushatsi. Ubwo ntabakwemera. Abayemera ku gace runaka yakunze yarabiyeko, ariko ntabwo bakwemera. Ikintu kigaragaza ko umuntu mwemera ugomba kumukunda uko ari kose, abe mugufi, abe muremura, abe yirabura, abe inzobe, abe kimuga, abe impumyi, abe gipfamatwi, agira impanuka, ikintu uko ari kose ugomba kumukunda uko ari kose, kandi ukumva uramunezerererwa, kandi ukumva nta kindi kintu womurutisha. Ivyo nivyo bigaragaza, niyo ngingo ya mbere yerekana yuko uwo wakunze, uwo mubana umwemera. Icya kabiri nukumenya kumuha agaciro, ukamenya ko ari umuntu w'agaciro. Abantu benshi bana n'abantu mugakama amujyagagura, amujya umutima, abona katashamaze ngo we ntacumaze, ngo we nukuntera ingorane gusa, ngo nibazo gusa, ngo narahubutse, ngo sinzi gituma nagutwaye. Ico ubukozi cyaha gikomeye imbere y'Imana. Bwa mbere kozi cyaha gikomeye imbere y'Imana, ko Imana ariyo yamuguhaye. Kabiri kozi cyaha gikomeye cyo gukomeretsa umutima w'uwo muntu. Iyo umuntu wamubwira ko atacamaze, iyo umuntu mubwira ko adakunditse, atayikundira afise, ubu uri kuramwica psychologiquement, ubu uri kuramwica mu bwenge, aragenda
akiremamo nyine ko ataca amazi akumva ko ataca yogufasha akumva ko ataca amazi kandi uwo mwishi kumbure wari kumutera intege ahubwo akazokora n'ibisumba ivyo ubona akora ubwo kuko umuntu arahindagurika turaza kubiraba bivaye nuko umuntu abayeho nuko n'indero ahawe n'ahari byose birahindura umuntu nturashaka guhinduka nukamubone ko umwe ntaca amazi ahubwo muha agaciro umubwire ko ari w'agaciro plus umubwire ko ari w'agaciro arakishiramo akavyiremamo nawe akiha agaciro bivaye n'amajambo ugenda umuntu amajambo arashobora kuremesha umuntu cyangwa amajambo arashobora gusenyura umuntu agatuma n'icyo yagomba gushika atagishikako icya gatatu ni ukumwubahira yuko atandukanye nawe wowe uri umugabo nawe n'umugore mwubahire ko ari umugore hari inshingano yuzuza utokuzuza none wewe wosaminda wewe wovyara wewe wokonsa ivyo ntavyo woshobora uri umugabo mwemereye ico rero nawe uri umugore mwubahire ko ari umugabo wawe uko ari kose ko mutandukanye ko ari umugabo niwe mutwe niwe akwiyumvirira niwe asuma niwe akuvuza ivyo nabyo bigomba kubimwubahira ko ari umugabo atandukanye nawe rero hari inshingano umwe abashoboye undi adashoboye kandi nico gituma Imana yahuje rero abantu babiri umugore jya umenya ko uri igice umugabo jya umenya ko uri igice umuntu yuzura iyo abanye n'uwo bubakanye nico gituma rero umuntu wese atuzu umuntu ari umusore ntabayuzuye ari inkumi ntabayuzuye bisaba ko abona uwundi bubakana niho abayuzuye niho yitwa umuntu mwemerere rero kuba atandukanye nawe kuko hari ivyo yuzuza hari ibintu akuzuriza uwundi mugabo mugenzi atokuzuriza ivyo rero bigatuma umwubahira ico icakane mwemerere ivyiyumviro vyiwe uko biri kose nubwo yo babona ibintu ibinyuranye nuko wo bibona abantu benshi ntibakunda kwemera umuntu afite ivyumviro binyanye nuko bameze ariko nikosa rinini kubera yuko itanze icyumviro cawe si ngombwa ngo ndacemere hari igihe kiza kinyuranye nuko je ndavyumva kandi ivyumviro vyanje sivyo vyumviro vyawe servo yanje siyo servo yawe vision yanje siyo vision yawe ugomba rero kunyubahira ivyumviro vyanje bitandukanye n'ivyawe kubera iki kubera yuko ibitabo biravuga ngo umuntu yama yemera gusa abafite dimension mentale abafite ikintu kigabanutse mu bwenge bwiwe umuntu ubwira ngo tugenda ego kora ibi ego tuduga ego turimaha ego tugura ego twubaka ego akamari ego uwo si umuntu ahubwo emera mugenzi wawe ko afite ivyuro bitandukanye n'ivy'iwawe kuko ushobora kuvuga ngo reka ngo tubanze tugura imodoka ngo déplacement zo muri ville ziragora par exemple mudama ahubwo yatoya nta muntu yogura imodoka ngo bakubone uri mu modoka udafite naho uba ugende guparkinga imbere y'inzu panze hari n'igata parking yari ukaja guparkinga kuri station kandi twari kubanza tukubaka inzu iwacu kugira parcelle gatonye mugo kiwacu hama tugaparkinga iwacu kagura imodoka yacu nuvumenga bamahera y'imodoka twagura parcelle aho niumva ko kuzamuye ariko mu vyumviro vyawe urushaka ngo ugure imodoka utaragura iki utaragura parcelle udafite naho iparking none umudamu warakubwiye atoya reka twande tugure parcelle cyo tugira na parking hazo zirashikira none hayo mahera y'imodoka abanza agure parcelle ugasanga mahera y'imodoka kweri yogura parcelle ntumva ko kuzamuye mu vyumviro ariko iyo uza kuba ari wa wundi ushaka umugore aguma uvuze ikintu yego katisha yego duga yego turoge yego twice yego twibe yego uwo si umuntu ibitabo biravuze ngo umuntu ameze uko abafite dimension mentale umuntu nk'aba adakwijiye mu bwenge rero emerera mugenzi wawe mukundire mugenzi wawe kafise ivyiyumviro binyuranye n'ivyawe navyo bimwubahire ko kenshi azakurodesa gushira mu nzira nziza canke nawe umurodesa umushire mu nzira nziza ica gatanu tahura yuko mubana atari marayika abantu benshi baje bihenda naco gituma ubona nko mu bihugu biteye imbere vya Buraya bama bahukana ku munsi abayibaza ngo wazoza na wewe ngazo bari mwiza gusomba uwundi oyaye nta mwonga uburi sato ibidahizwe ahubwo umwe wese afite amadefo yiwe tahura ko mubana atari marayika umenye ngo nuzoza na si marayika ahubwo gerageza urabe ingene uwo mutunganya uwo mubana ukamushira ku murongo mugafashanya mugahanurana mukaje inama ukamurika ingene ukaraba ico yokora namba ari imfungwa yofungwa zishobora kumufasha mu mico runaka igatungana namba ari education namba nabari imico mibi ufite ko n'imico mibi y'umwe yashobora gutuma uwundi nawe abanabi kwa mu muntu mujye umutima twabivuze ko bimwica bikamwonanira ubwenge hari ukuntu ukorera umuntu ikibi mubana bikamigisha gukora ikibi ugasanga asigaye yizi ingeso mbi kubera wewe reka ndabe nk'akarorero gatonyi umuntu ashobora kuba ari umugabo atigera atangarasyo amafaranga yose yaronse akaheza mu kabare cyangwa mu bamarari ugacuka ati nanje zoranteka ndabige n'amasafuriya twoze n'amasahani n'amabakuru tubike mu kabati asanga atanakinga tumubaze uwo muryango afise adashobora kugaburira nubwo nkaho kumwigishe kuza arafungura udahari akanoza n'amasahani kugira ngo arabe ko gukebura urabe ko uramenya gusuma gushika utaha gusa utukana saco watanze irasyo ukwezi indwi gahera uri umushinga ntahe ubona uri kurajya ibivuye he numva ko nabandi bantu bamuhunga umugore wawe akaba ari bagusumira abandi bagabo kabugayitse rero navuze ngo umuntu arashaka kugira imico mibi akagisha ubundi imico mibi ni byiza rero tumenye yuko umuntu si mubi ahubwo umuntu arashobora guhindurwa n'uwundi arashobora guhindurwa n'imirire arashobora guhindurwa n'akarere arimo ibyo byose tubitene ko konte ku buryo nawe ushobora kugerageza ukavuga ngo reka mpindure uyu mugabo ntube ngo uzozana marayika ngo reka ndamwirukane ngo reka ndamwirukane uzokwirukana abantu bose uzobaheza
umuntu kiremwa muntu wese arafise amadefo, arafise ibintu bitagenda neza, afise n'ibigenda neza. Fata rero ufate bimwe bigenda neza ubitunganye, bimwe bigenda nabi urabe ivyo kosoreka, nivyo bituma umuntu mubana neza. Ubwo rero nta marayika ari muri iyi si, ufise wese mwemera uko ari, kuko nabo ubona hanze nabo bafise ayandi madefo yabo. Emera uwo muri kumwe kandi umunezererwe kandi umufashe uburyo yova mu byo ubona afise bitagenda neza. Ikindi nukumenya neza ibidatunganye ko mwubakanye. Kugira ngo umuntu umwemere ugomba kubanza kumwiga. Abahinga baravuze ngo kwimenya n'ubwenge, ariko kumenya abandi n'ubuhinga. Ni ibintu bisaba kwiga, gukurikirana, kumenya, ukamumenya, ukamusobanukira, ukamenya ivyo akunda n'ivyo yanga. Menya rero côté faible yiwe, umenya ahantu bimugorera, umenya ingene mu muzamuro uvuga mbega kubiri ko umuntu ameze uko, mbega yakuriye mu muryango umeze gute, yakuriye ahantu hameze gute, yahuye n'izihe accident mu buzima bwiwe bwo kubaho mu buzima, mbega yakuze ari imfuvyi, mbega yakuze adafite abamwitaho. Ivyo byose ni ibintu ushaka kugufasha kugira ngo uzabane n'umuntu neza. Reka rero gucufata kumengo ni ikintu cyananiranye, ni ikintu kitakinyange sombi je mbona tutobana, umugabo ameze uko, umugore ameze uko. Oya, ahubwo amenya ngo izi ntege nke ahantu ari faible yabitewe niki, kuko urashaka kuba kumuzanira umuti ugasanga arakize, kuko nawe hari gisanga byarashitse bikamubaho atabishaka. Ushobora kubyagwa n'imborerwa ugasanga ukuza atabwenge ufise, ugasanga ukuza utiyumvisha. Ushobora kubana n'abavyeyi bakuze batakundana, badatwengeranira, bataganira, ugasanga nawe umuntu akunda kubuda. Menya iyo byavuye, fosse de génération yiwe uyimenye, urabingene wo mufasha. Ariko ntuvuga ngo ndamuhevye no gukubera ico, oyaye, ahubwo menya urabingene wo mufasha. Ikindi nubwo hari bidatunganye, menya nanone kandi ahantu ari fort, menya ahantu afise imbaraga, menya ahantu afise ubushobozi, menya ahantu ari umuhizi. Aho hantu hamukundire kandi uje ukunda kumuha umwete, umubwira ati nukuri ndakunda ukuntu umeze, ndakunda ukuntu uri umunyabuntu, ndakunda ukuntu uri umunyesuku, ndakunda ukuntu nyitaho. Iyo umuntu guma umutera umwete ara perfectiona, none aratunganya cyane bya bindi. Ivyo bigatuma hamwe hari faible utahabona, ahubwo akunda kubona aho hantu hatunganye neza. Ikindi fata ibishobora guhinduka muri zo côté faible ziwe. Antuka mu mico yose afise hari ibishobora guhinduka. Raba rero bumunyabwenge ko batwe kumenya abandi n'ubuhinga, bumunyabwenge urabi byo hinduka, mbega ibyo hinduka ni ibiki. Uyu muntu n'umunyamwanda, ariko nubwo ari umunyamwanda hari igihe nanje nabisizemwo uruhara. Kubera iki ari umunyamwanda? Mbega ndamuha ibikenewe byo tuma asukura neza, yisukura neza. Mbega ndamugurira impuzu ku buryo ashobora guhinduranya impuzu, noneho yayinda akaronka umwanya wo kuyimesa. Mbega arafise namugurira agapasi gashobora gutuma agorora, bigatuma kagahuzu kwe gatungana. Mbega inzu yoyo iragutse ku buryo ashobora kuronka habika utuntu utwombo twaronka aho tujya, n'uduhuzu twaronka aho tujya, bigatuma kumbere bitarundikana ahantu hamwe. Nawe banza wibaze none uvuga ati okay, uyu rero ndabona ko nanje fuko nanje ndamugura utundi duhuzu kazarahindura, noneho nkamuha n'agasabuni akazarisukura kandi nkazana bimufashamwe. Ari umugore w'umunyamara wete maja tugende koga, ari umugabo gutyo nyine kambwira tugende koga, ngo nshaka gufungura, ngo ndashonje no musi sendushe, ngo ngomba gushikanje, ngo ntozo toya nibishoboka, nta muntu yojya toze uri utoze ucugira indigesho, ukamwigisha utuntu mu ngeso nziza, ariko uri kuramwerekeza kugira ngo ere gute atungane. Kuri ya makote faible y'ubugende uri kuramutunganya bukebuke. Nawe utanguye kumuti kukamukankamira, aca bikora gusumba ko yahora bikora, ngo acaba mu bigusumba. Ngo burya muri kamere muntu nta muntu numwe atunganywa no kubwirwa nabi, no gutukwa no gukankamira no kujya umutima oya, ahubwo umuntu atungana no kumubwira neza. Ati ugenze gutya byo bavyiza, none mushaka ko twogana. Mbona amara adakunda koga nk'abantu baba ahantu hakanye, kumubwira ati mushaka ko twogana, kwa mumubwira gutya avuga ati ntampamagare ngo ndegugenda. None numva ko zoba umuteye kugira isuku, atahora agira isuku, akira gahuzu nakozana gahuzu keza kagorora ukambare gasa neza. Ivyo bituma bikunda. None nawe ntumuguriye impuzu ari ahantu akumba kanga nuko ibintu byose kabirunda hamwe cyangwa nkumwe umunyamwanda, so umunyamwanda ahubwo nawe hari cyo uragomba gukora kugira ngo umukure muri wa mwanda. Rero umunyabwenge agomba kwiga umuntu akamenya ngo kote iri faible yiwe niyi, ariko yabitewe niki, no mufashe kugira ngo abivemo. Ukaraba kote foro nayo ndagire gute, ndamuhimirize noneho abandanye abikunde, kuko iyo utamuhimirije navya bintu usanga bigenda bigira gute, bigenda bigabanuka. Kuko iyo umuntu akunda gutraumatizwa usanga ibyiza ahora akora abihinduka bibi, akagira ico bita asteni, nukumva urushi kubintu urananiye, ukumva nta kintu nakimushoboye, kandi yarashoboye yategwa umwete. Ni biza ro gutera umwete umuntu. Ikindi kucerekana ko umuntu umwemera nuguhanga amaso ivyiza. Bene data, abantu bafise ingo, abantu bubatse, kura amaso ku bibi. Iyo ugomba kubana n'umuntu neza, igomba kumwemera, kura amaso ku bibi urabe kubyiza. Kuko nta muntu numwe musi yirizuba afise ibibi gusa atakiza akora, ntabaho.
agomba kuba afise ibibi akagira n'ivyiza. Rero nawe kura amaso kwama uraba ibibi gusa, oya gerageza nawe uhindukira amaso urabe n'ivyiza. Eske nta kintu kimwe aragukorera kuba yarakwemeye gusa mukabana, ico si iciza. Kuba agusasira mukaryamana, ico si iciza. Kuba yuko akazana agashasha gasuma gahetana gatomate n'udutunguru n'utwamwa, ico si iciza. Reka kuraba ibibi gusa kuko nta muntu afise ibibi gusa, oya ahubwo nawe raba ivyiza urabe nawe iciza ugira gute uwo kwa pressure mu vyiwe bimutera umwete. Ikindi abantu babuze benshi nubwo ibyo bizaba bifise nubwo biba ari bike ntibigira bibwirana. Ngo ikindi cemera cya 10 cyerekana ko umuntu mwemera bimubwira. Byumubwira ngo ndagukunda, ndakwemera ukuri kose. Nkunda ukuntu twenga, nkunda ukuntu uryama, nkunda ukuntu usasa, nkunda ukuntu uteka. Utuntu duto nk'utwo niko dutera umuntu umwete wo mu bana. Rero bimubwira. Abantu benshi barabigira akabamwemera ati vraiment kuri kintu ndakwemera ntakimubwira. Bwira umugabo ati urasuma neza. Bwira umuntu ko ari umugabo mwiza yambara akabashiki. Bwira umuntu ko yubatse inzu nziza uyishime. Umugabo ati burya naravye inzu yawe ndabukuntu wayipamvye. Nukuri wewe ebana uri gitangaza wa mugabo. Ivyo bituma umuntu agira umwete. N'umugore nuko mubwira ati watetse neza. Abagabo benshi barafungura agacaguruka gacagenda. Nano kubwira ati atetse neza. Nkunda ukuntu ushira umunyu ku rugero rwiza. Nkunda ukuntu amavuta yawe ataba menshi uteka neza. Nkunda ukuntu wamuzana agasalade imbere yo kuzana ifungurwa. Nkunda ukuntu kunda ibintu kirageze ubwira umuntu ibintu byiza murememwo ubwiza. Bya bindi byiza bikenya fise bizoba byinshi kubera ukuntu wamumushimira. Kuko ngo muri kamere muntu akunda gushimirwa. Iyo umushimiye rero agira umwete wo gukora ivyiza. Ivyo rero bishobora kugenda neza cyangwa bikagenda nabi bivanye n'ibintu bitatu. Iyo bavuze ngo umuntu babavuze iki? Iyo bavuze ngo umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Ubwo rero muramba barako hari amaterme amwe usanga agoye gusigura neza. Iyo bavuze ngo umuntu agizwe n'ibintu bitatu, umuntu agizwe n'ikintu bita temperament, ni no kwita nk'imiterere karemano. Imiterere karemano. Ico bita temperament. Mu gifaransa ni ukivuga neza. Iyo temperament ni fragment de la personnalité. Ariko ikaba ibiri byinshi biyigize ari ibintu de facteurs biologiques na physiologiques. Nivyo biyigize niyo miterere karemano umuntu aba afise temperament. Hama umuntu hagizwe akagirwa n'ikintu bita imico ariyo bita caractère mu gifaransa. Ikindi akabagizwe n'ikintu bita personnalité. Ivyo abantu benshi bakunda kubicanga kubivanga ni bibi. Kugira ngo umenye umuntu mubana unamwemera unamukundi ugomba kumenya temperament yiwe. Mbega afise temperament ya gute? Temperament nababwiye neza ko ari ibintu bigizwe n'amaraso k'umuntu amaraso yakuriyemwo na heredité gisekuru yakuriyemwo n'ubwenge bw'ingene bumeze. Ivyo rero temperament ngomba ndayisigure neza mu yumve. Temperament ama facteurs ayigize facteurs biologiques na physiologiques. Izo facteurs biologiques murabizi ko zidakunda kugira gute? Zidakunda guhinduka. Nico gituma rero temperament iba élaboré ukayitunganya mugo ntihinduka. Ugomba kumenya rero temperament umuntu afise ukamenya iyo miterere karemano afise none ukayimukundira kuko iyo onyiyo ntihinduka mugabo caractère zashaka guhinduka. Personnalité nayo ihuza l'inné et l'acquis. Nuvuga ngo ni ibintu ni yasocia l'inné et l'acquis. Nuvuga ngo uko umuntu yavutse imiterere yiwe uko yakuze n'amaraso yakuriyemwo nivyo agenda ahura navyo. Mu yandi majambo la personnalité ni ihuriro rya temperament digahura kandi nande na caractère. Niyo bita personnalité, niyo bita umuntu. Umuntu rero umuntu ubona muri kumwe uwo mubanye agizwe n'ivyo bintu. Agizwe na temperament, akagirwa na caractère. Agizwe n'ivyo bintu. Ivyo bintu iyo bimuhuriyemo umuntu rero agira ikintu bita personnalité. Personnalité rero no musi ngomba ko tuganira akabagomba ko tuganira kuri temperament. Ama temperament rero mu isi ya rurema hari ama temperament ariko no musi nagomba tuvuga imwe tuzogenda tugira imwe ku buryo muzozumva kugira ngo umenye uwo mwubakanye kugira ngo umenye ingene wo mwemera yakuriye mu yahe maraso ameze gute. Kwisi haba umuzungu haba umwirabura bose bafite ama temperament ane gusa. Temperament ya mbere ngomba gutangurira ko niyo bita abasange. Abasange bafise imico ibaranga myiza yogera nko ku 10. Ubwa mbere kibaranga bazi kubana neza. Kabiri agira igishika. Gatatu nabanyabuntu bakunda kuvuga menshi kandi bazi kumvikanisha ibintu. Gatanu naba optimiste n'abantu bakufata ikibi hagihinduramwo iciza. Kane bagira igikundiro n'abantu bari sympathique. Ikindi n'abantu bakunda kwama bakeye bama banezerewe. Barazi yuko uno munsi bitagenze neza ejo bizogenda neza bimuha amahoro.
ikindi n'abantu batagira inzigo, n'abantu bama bari batagira inzigo, iyo umushavuje birahera, musavye imbabazi birahera, ntabika inziga. Ikindi bakunda gusaba imbabazi, n'abantu iyo bacumuye bakumva icyaha cyabo bakunda gusaba imbabazi. Ikindi n'abantu bama baharanira kugirira abandi neza, kandi ikindi kibaranga n'abantu baharira bakibagirwa. Iyo umugiriye nabi umuntu umusange akunda guca yibagirwa. Kandi mwumvise ko kindi kibaranga n'abantu bagira ubuntu, bafite ingeso zisa nizabuze muri iyi si. Abo iyo temperament ngo nibo bantu bazi kubana n'abandi neza gusumba abandi matemperament yose. Abasange bazi kubana n'abandi neza gusumba abandi bantu bose, kuko wumvise ko bagira ubuntu, n'abantu batagira inzigo, n'abantu bafite igishika, n'abantu batanga, n'abantu bari sympathique, bama bakeye, bakunda guharira. Urumva ko abo bantu babanye neza n'abandi. Abantu ngwibanye n'uwo muntu rero ubaho ufite amahoro, ubaho ufite umunezero, ntumugira agahinda, kuko wumvise ko bakunda no kuyaga, ntugira agahinda. Ariko nubwo bimeze uko, abo basange nyene nabo bafite amadefo abaranga. Defo ya mbere y'abasange ntibaha ibintu agaciro. Nuvuga ngo ibintu uraza umuzaniye dossier iremereye wakayifatisha ugwara, agafata uburemere nk'ubwibaba, akabiha uburemere nk'ubwibaba, akabona ngo ibintu byoroshe, n'ibintu bitamushitura bitamuhangayikishije, we kintu waremereje ntakiremereze. Urumva yuko rero uwo muntu abagize gute, abagoye cyane. Murabyumva namwe. Ikindi ngo bakunda gusamara, n'abantu dufate ari nk'umunyeshuri afite iyo mico yo gusamara, afite imiterere yo gusamara. Urumva mwigisha yigisha niba abandi bamwe bavye basamandare tugeze kwiga. Nuvuga ngo wigisha bariko araraba inyuma yasamaye, ariko ariyandikira utundi tuntu. Niyo umubwira asamara, ari umugabo mubana, ari umugore mubana, numubwira ugasanga ariko arisamarira. Uriko uramubwira ibintu bikomeye ugasanga ariko arifondera telefone, cyangwa ari ya televiziyo, ukabona nyene ko atari hari. Bakunda gusamara. Ikindi handiko ndavuga amadefo yabo, kugira mwumve bimwe nababwiye ko umuntu ugomba kumukunda ukamenya ko côté faible na côté fort yiwe. Ikindi n'aba mauvaise auditeur, n'abantu badakurikirana, imeje kubivuga, n'abantu badakurikirana ngusange afashe nka leçon ariko arayikurikirana, akirakurikirana ibintu wamuhaye oyaye. N'abantu udashaka kumbwira ngo nkurikira, ndiko ndakubwira ibindi, ndiko ndakubwira ibimbabaje, ngo aguma ubivuga, kuvuga byinshi niko atakaza kugukurikirana. Ikindi ba monopoliza la parole, n'abantu bakunda kwama bavuze, bari muri groupe, bari kwishure, bari mu muryango, bari ahantu hose, bakunda kumonopoliza, bakunda bari bo baguma bavuga. Umva bagomba bari bavuga, afata ijambo rya mbere, afata ijambo rya nyuma, avuge mu mutega amatwi. Bakunda umuntu agira gute, umuntu abumviriza, ko twanumvise ngo bafite amajambo menshi, bakunda gutera inkuru, bakunda umuntu abumviriza. Ikindi ntiyumvira ku ngaruka z'ivyo avuga, barakunda guhubuka, ugasanga ivyo avuze ntazi ingaruka bizozana, akaba yavuze ijambo agasigara rogeta mu nyuma atazi ingaruka bizozana. Ikindi yibagirwa amasezerano vuba, ivyo musezeranye tagume bimwibutsa aca vyibagira. Niba abantu bavuga ngo urazi ko nakubwiye ko mu mwaka uzanzogira ukuntu kuzomerekeza hana akavuga yo ngo naravyibagiye, bibagira n'ingoga. Ni ngombwa rogire gute uwame ubibutsa. Ikintu bagomba gukosora rero abantu nkabo, cambere n'ugomba kumenya neza yuko uwo mubana adashaka kumuvuga wenyene, ifo kumenya yuko nawe ugomba kumuha umwanya uwo mubana nawe akavuga. Ugomba monopoliza la parole, none uwo mubana nawe azovuga iki? Oro iyo bavuze ngo kubana nukweshanja, reka uwo mubana nawe avuge nawe uvuge, reka monopoliza la parole. Ikindi bagomba gukora, bakwiye gutanga umwanya uhuganira, kuko bakunda gusamara. Ugerageze ni wabura umusange wumvise ko uri muri iyo groupe usiyo temperament, ugerageze umenye utwo tuntu ko gukosora, umenye ugomba kumviriza mwene so, kandi umenye ugomba gutanga umwanya wo kumwumviriza nawe, kuko nta muntu yuko amavuga atagira umwumviriza. Kumviriza nawe ni umwuga tuzona wiga, ko abantu bagomba kuwiga nabo bakamenya ko ugomba kumviriza aho muri ko munavugana, ugomba kumuhanga amaso, n'ibindi tutobyigana hanyuma. Rero iyo niyo mico niwo miterere ya mbere ntangure ko y'abantu mu miterere ine abantu bo kwisi bafise. Umuterere wa mbere niwo mpereko, kuko ngo umuterere wa mbere niwo utuma abantu babana n'abandi neza. Iyo ubanye n'umusangine ubana nawe neza, ubana mwumvikana, kuko ari umuntu aguha amahoro, kuko ari umuntu akunda kumva umuntu anezerewe, kuko yamakeye. Niyo ushavuye urashugasanga aragukereye. Reka rero turebe kurambirana kimwe gusa, tumenye neza yuko abo tubana atari abamarayika. Ukunde uwo mubana, umwemere ukwari, umuhe agaciro ukwari. Abantu benshi rero bafite ingorane yuko
iyo babonye nk'umumeje kubabwira uyu muntu w'umusange ugasanga afise amadefo ugasanga afise n'amakote fort mwumvise ko ivyo afise vyiza nivyo vyinshi gusumba ayo ivyo bindi iyo mico mibi iyo miterere karemano mibi reka rero kuraba ivyo bibi ahubwo uraba ivyo vyiza ivyo bibi navyo umuntu wese yaza kuyumva muri imbonesha kuri akumva afise iyo mico y'umusange narabe ivyiza abitunganye bikomere neza bigende neza kuko no muri ibi vyiza hari gushaka kubigira ugasanga urarengeje twumvise ko umusange ari umuntu w'umunyabuntu par exemple nubwo ari umunyabuntu ntakwiye kugira ubuntu kuburyo atanga n'ibiri mu nzu byose kuburyo atanga n'ibitari ivyiwe kuburyo atanga n'ibyo tunze umuryango oya nabo umuntu umugabe mu buntu modere ko ari abantu bagira ubuntu bakarenza ugasanga yuko ibintu byose yarafise ugasanga nitika yitanze yari kumushikana niyaje kame mubwo nabwo so ubuntu abarimwe n'ubujuju ni byiza rero abo umunyabuntu ego umugabo natange ibikwiriye kandi aha bakwiriye reka ndabe nk'akarorero nko gufata umuntu w'umutunzi ukamutwarira ibihumbi 50 wari ufise uzi ko ari umubosi dufate par exemple nk'abapasiteri bo mu misi y'imperuka ugasanga uramutwariye nk'ibihumbi 50 nabasanzwe ari umubosi usanga nta kinabuze afise parcelle afise inzu afise akazi umutwariye 50000 buri kandi amutwariye ngo umukozi w'Imana ntiyumva ko bugize ubuntu mugabo buri mu bujuju urumva rero nubwo bugira ubuntu nagira ubuntu wo musange mugagira ubuntu bukoreshejemo n'ubwenge umuntu ro nk'uwo wumva agomba gutunganya bimwe akora vyiza nabikore neza ariko kandi nawe mwakora bibi navyo nabitunganya dusanze yuko ari umuntu akunda gusamara ibaze ari nk'umunyeshuri iga muri university akaba ari umuntu akunda gusamara nubwo afise imico myiza nubwo ko no gusamara navyo ari bibi bitumye adakurikirana ivyo ariko ariga bitumye azogera ku mwisho w'umwaka ntamenye kubera gusamara iyo nayo ikiba defo bisaba ko ayitunganya ikindi cya kabiri twumvise ko ari umuntu adakunda gufata amasezerano ibintu by'amasezerano ntabiha agaciro nayo wumva umuntu umusezeraniye ikintu ari nk'ikintu c'inyungu cyangwa izomwungura cyangwa izobagirira akamaro kavuga ati uzunyibutse hari ikintu numva no twozovugana nkazogwa nk'akantu ugasanga uribagiye kubera badakunda guta amasezerano wumva wibagiye ntumwibutse ariko uzogwa nk'agaparcelle cyangwa ariko uzogwa nk'inka wumva utaba wihombeje ni vyiza rero abasange nabo mu mico myiza bafise bayibandanye ariko bayikore mu buryo bwiza n'imico mibi bafise nabo nyine bagire gute basaba Imana ibafashe kugira ngo bayitunganye babantu beza babana n'abandi neza twumvise ko ariwo mwiza gusumba iyindi wo kubera ubana n'abandi neza mugabe imigwi yose ifise amadefo ikagira n'ibintu vyiza nivyo vyiza rero reka dutunganye rero vyiza bigende neza ibi navyo tugire gute tugereze kubikosora nasoma ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yohana 15 ngo ntaco mwokora mugize gute mutafise nitwisunga Imana byose birashoboka Yesu Kristo afise ubushobozi bwo kuduhindura ahantu hatamena neza yakagenda hatunganya hameze neza naho nyene kabigira neza gusumba kuko hari byo wisanganye ufise utahawe na Yesu bitahawe na Yesu bikoresha nabi saba Yesu kugira ngo atunganye imico yawe saba Yesu kugira ngo hamwe hatagenda neza hamere neza ariko tubane nabo twubakana neza tuwemere uko bari kose tubakunde uko bari kose tubahagacira uko bari kose tuze turabagira ivyiza byabo kugira ngo bikunde bakore ivyiza gusumba uko ukomeza kumubwira ivyiza umugenzi mubana nikarushyiza gukora ivyiza gusumba uko wari ubizi reka rero abantu tubana kuva no munsi ntagire umuntu yumvira ishirwe cyo gutandukana n'uwo bubakanye uko ari kose mwemere birashoboka haracari ivyizigiro birashobora guhinduka Yesu arahindura Yesu aratunganya tumwizere tumusabe tumuririre tujya hiherereye dusenge dufukame sonzeshe kuko ingeso za bene data zizohinduka kuko wamukunze nuko nyene yarari nubwo byamugoye ku bwa Satani ariko mwemere ko Satani ni umwasi wacu agenda tuma dukora ibibi twifuza gukora ivyiza ibibi kadutanga imbere nkuko Paulo yabivuze mu Baroma reka noneho dusaba Imana idufashe gukora ivyiza tubane nabo twubakanye tubemere uko bari kose ari ibimuga abasubwenge buke kubera ukuntu bariye tubemere tubakire tubakunde reka Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Shama